cy'Imana bagacokera muri korale bagacokera mu ivugabutumwa bagacoka ariko birivuga ngo abamwizigiye bama biyuburamo bambara amababa nk'inkukuma ntibacoka mu bihe bari mu marushwa. Umurushwa aba afise ingorane zikomeye cyane. Umurushwa n'umuntu ufise umukene umurushwa. Mubaza ko umukene n'umurushwa n'umworo bitandukanye. Mubahejeje kwihereza Imana ngo bacabiha Paulo nawe barafasha Paulo barashigikira Paulo mu bikorwa no mu majambo baramushigikira. Ntushobora kururanirwa udashoboye gufasha gutahura ngufashe n'umukozi w'Imana ngo wumvire n'ivyo avuga. Hano igihe Eliya agomba gutuka arazana message ati wabimenye ko agomba kumusiga agomba agenda ati ivyo mu matwi jewe hari ico niberekeye nanje ndabaza. Bahaguruka kukugwanya agahaguruka kukugwanya. Bahaguruka kukuronga agahaguruka kugukingira. Ariko Umwami Yesu we. Haleluya. Bakubwira ngo biracitse wowe ukaca kubwira ati humura biratambuye n'abana. Bakubwira ngo ntibishoboka wowe akabwira ngo byose birashoboka kuko umwizeye. Yewe mbega umuntu atandukanye n'abantu, mbega umuntu atandukanye n'ibintu, mbega umuntu adakora nk'abantu ntacoka. Wewe ntacoka, abandi baracoka. Ufise abantu bacotse bagacokera mu gikorwa c'Imana, bagacokera muri korale bagacokera mu ivugabutumwa bagacoka. Ariko birivuga ngo abamwizigiye bama biyuburamo bambara amababa nk'inkukuma ntibacoka. Sinababwiye inkukuma ibiranga inkukuma narabivuze sindabisubiramo. Abatari bahari burya nta kundi nyene barahunze. Tugomba tubandanye ariko twumva intahe haramutse intahe barahari tuba umwanya w'ingorwa mu bambutse asaba umuntu atabahari reka nikomereze kanibandanize. Bashaka mbere reka ndabasabe pardon gato, reka ndabasabe imbabazi mbere ndabasabe imbabazi. Uyu mwanya reka tuwureke mubabarire cyane tuzaba nari nibutse ibya kera ariko ntacyo bitwaye. Abashitsi bangahe bahagarare tubahe kaze. Reka tuduze amaboko dusabire umugisha abashitsi. Umugisha w'Imana ubane nawe. Isaba icyo imitima yanyu yifuza. Mugubwe neza muyicarire mu Mwami Yesu. Okay. Ijambo mfise uyu munsi ni ijambo rivuga ngo inzira yo kuroranirwa. Hari umuntu yifuza kumenya inzira yo kuroranirwa? Hari umuntu akeneye inzira yo kuroranirwa? Hari igihe umuntu aca mu nzira akagenda mugabo agashika mu nzira ivunitse canke ntashika akagenda ntashika. Ariko uyu munsi tugomba turabe inzira yo kuroranirwa, yotuma uroranirwa. Kuroranirwa birasiguritse. Jamari kuroranirwa urumva icyo aricyo niki? Kugira ibintu byinshi mu buryo bw'imwemu no ku buryo bw'umubiri, ubutunzi mu buryo bw'imwemu no mu buryo bw'umubiri.
kuroranirwa. Ubundi yadufasha kuroranirwa kugubwa neza. Gukora ikintu kakigira mu kiganza navyo ni biracyo nta kuroranirwa. Kuronka amahoro, kubaho mu mahoro, ibyo byose ni ukuroranirwa ni kwiza cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana tugiye gutangura gusoma, turasoma hariya mu Bikorino. Mu Bikorino wa kabiri igice c'8 ku murongo waho wa kangahe? Igice c'8 Abikorino. Soma Abikorino wa kabiri uhereye ku gice c'8. Reka ushobora guhera mbere washaka no ku murongo wa mbere. Turasoma mu izina rya Yesu. Ibyo gukoranya amashikanwa yo gutabara aboro b'i Yerusalemu. Igice c'8 Abikorino wa kabiri igice c'8. Dusomere tanguro dusome soma. Bene data, turamenyesha ubuntu bw'Imana amashengero y'i Makedoniya yagiriwe. Bakigeragezwa n'amarushwa menshi, umunezero wabo w'akaburarugero n'ubworo bwabo butagira iyo buhegwa byarushirije kuzana ubutunzi bw'iby'ubuntu bwabo. Ku bwabo baratanze nk'uko bashoboye, ndabibashingira intahe kandi no kurusha ibyo bashoboye. Badusaba binginga cyane kubatera iteka kugira ngo bafatanye n'abagaburira bera. Kandi si nk'uko twabisiga gusa, ariko babanje kwitanga biha umwami wacu, natwe nyine baratwiha. Aho uheze ku murongo wa kangahe? Wa 5. Aha, ku murongo wa 5. Kandi si nk'uko twabisiga gusa, uhereye haruguru gatoya ku murongo wa kangahe? Haruguru gato ku murongo wa 3 avuga gute? Ku bwabo baratanze nk'uko bashoboye. Subira haruguru ku murongo wa 2. Bakigeragezwa n'amarushwa menshi, umunezero wabo w'akaburarugero n'ubworo bwabo butagira iyo buhegwa. Bakigeragezwa n'amarushwa menshi, umunezero wabo w'akaburarugero n'ubworo bwabo butagira iyo buhegwa. Bere reka twigore gato dusubire ngaha ku murongo wa mbere. Bene data, turamenyesha ubuntu bw'Imana amashengero y'i Makedoniya yagiriwe. Ubuntu bw'Imana amashengero y'i Makedoniya yagiriwe. Imana ishimwe ko hari ubuntu bw'Imana ishengero rishobora kugirirwa. Kandi ndazi ko natwe ubwo buntu ishengero rya Repentance dutegerezwa kubugirirwa mu izina rya Yesu. Imana itugirira ubuntu mu ishengero mu izina rya Yesu. Amen. Uyu ni Paulo. Ku murongo waho wa 2. Bakigeragezwa n'amarushwa menshi, umunezero wabo w'akaburarugero n'ubworo bwabo butagira iyo buhegwa. Bakigeragezwa n'amarushwa menshi, mbere bari mu bworo, ariko babandanije bagira umunezero. Naho bari mu marushwa, naho bari bageragezwa, bandanya kandi byarushirije kuzana ubutunzi bw'iby'ubuntu bwabo. Mu bihe
umurushwa aba afise ingorane zikomeye cyane. Umurushwa n'umuntu ufise umukene umurushwa. Mubaza ko umukene n'umurushwa n'umworo bitandukanye. Hari umukene hakaba n'umworo umurushwa. Umwo n'umutindi. Umworo n'umurushwa. Nyarucyane. Abo bantu rero bari mu marushwa kandi araboro mugabo ngo barushiriza. Usomye ku murongo wawo wa 3 Soma twumve. Kubwabo baratanze nk'uko bashoboye. Imana ishimwe cyane. Amen. aba bantu bamenye inzira yo kuroranirwa, inzira yo gutunga cyane y'ubutunzi. Mu bworo bwabo bashira Imana imbere, bakorera Imana araboro arabarushwa, kandi ibyo ngo birushiriza kubazanira ubutunzi. Turiko turaraba inzira ituma umuntu aroranirwa. Aba bantu bari abanyeshengero bagira umutima ukomeye cyane wo kurondera inzira zotuma baroranirwa, ariko bari aboro bari n'abarushwa. Ariko mu bworo bwabo ngo begeranye ibyo gufasha ishengero, begeranye ibyo gufasha abakozi b'Imana. Hepfo gato nasomye gato ahantu basabye Pawulo, baramubwira ati Pawulo twemerere turushirize gufasha abera mu tuntu duke dufise, turushirize gufasha abera kuko twamenye yuko iyi ariyo nzira yo gutunga. Gushikaho Pawulo ngo wewe yabagiriye impuhwe. Hepfo gato handitse ijambo rivuga ngo Pawulo yagerageje kubona bakoze n'idataziga, gushikaho Pawulo abagirira impuhwe yuko batokora ibyo bagomba gukora, ibyo wewe abona ko bokora. Mugabo bo baravuga ati Pawulo turagusabye twemerere tubabarire uruhushya turushirize kubiba dufasha abera, dufasha umurimo w'Imana, kuko twamenye ko ari inzira yo kuva mu bworo bwacu n'abagorwa turimo, atakindi kintu kizotuma tuva mu bworo. Soma kuri 3 no kuri 4 ushaka kugera kuri 5. kubwabo baratanze nk'uko bashoboye. Ndayibashingira intahe. Oya Pawulo Kandi no kurusha ivyo bashoboye. barushyimba navyo byise no gutanga kurushiriza ibyo bashoboye. Ibyo batanze hageze n'igihe ngo Pawulo abona yuko bakoze ibirusha cyane ibyo bari bashoboye. Badusaba binginga cyane kubatera iteka kugira ngo bafatanye n'abagaburira abera. Ako kajambo yugasubiramo mu bakando. Badusaba binginga cyane kubatera iteka kugira ngo bemerere yuko bafasha abera, kubera batahuye yuko ari iteka bazoba batewe n'Imana. Basaba binginga cyane ko barekura ngo bashishikare gufasha abera, kuko bamenye yuko gufasha abera ari iteka bazoba batewe. Nagomba ndakubwira urakwiye kumenya inzira y'ukuri yo kuroranirwa. Gukorera Imana si uko ufise ibintu, gukorera Imana no gutahura no kugira umutima no kumenya icyo ugomba gukora. Yesu nashimye. Amen. Gukorera Imana si uko ufise ibintu, ahubwo gukorera Imana no gutahura. Gukorera Imana no gutahura iyo uva iyo uja, icyo uri iyo ukorera no gutahura. Abantu benshi barafisemo ibyo bakorera Imana kuko badashobora gukorera Imana, kandi abo benshi ntibigera baroranirwa mu byo bakora. Kuroranirwa ubundi kuroranirwa
bisigura ngo gukora ikintu kikagenda neza ntugigiremo esheki, ikintu kikagenda nk'uko wagiteguye, ukaroranirwa mu nzira, ukaroranirwa mu magara, ukaroranirwa mu rugo, ukaroranirwa. Aba bamenya yuko kuroranirwa kwa kuzova mu gukorera Imana. Mu gihe abandi batangura gukorera Imana barahura n'amageragezwa mw'iyo nzira gukorera Imana bakabivamo batarashika ku mwanya wo kuroranirwa. Nugutahura kuroranirwa. Abatumvise ngo bari abaki Bibiliya yavuze ngo bari abaki abarushwa. Nk'uko twabiziga gusa, si nk'uko twabiziga ahubwo ko bokora. Ariko babanje kwitanga biha umwami wacu. Ariko si nk'uko ibintu bakoze si ibyo twaziga, ariko abanyarugabo kugira ngo batahure inzira y'ukuroranirwa bonyarugabo babanje kwihereza Imana. Imana iba murimo. Ya haleluya. Ntushobora kumenya Imana ukorera utarayiha. Ntushobora gutahura ibanga ryo kuroranirwa utariha Imana yawe. Bonyene babanje kwihereza Imana yawe, baba muri yo, bagendera muri yo, batahura ibyagezwe, batahura ibyigomba. Icyo mukabanza kwihereza Imana, icyo mukabanza kwihereza Imana, ukaba nk'ikigira 10 cyayo. Yesu adufashe cyane. Ukaba nk'ikigira 10 cyayo, ukaba nk'ishikanwa ryayo, ukaba nk'ikimazi witanze ku Mana, ukihereza Imana. Imana nayo yakubona, Kristo Yesu akabona kuri muri we. Nasomye amajambo avuga ngo jewe ndi muri data, data nawe ari muri jewe, ngo umuntu nawe niyaba muri jewe. Reka muze twihereza Imana tube muri yo. Imuritse ikoresheje kamera yayo isange turi muri yo. Ikibazo nuko ishobora kuturabika sanga turahandi ntituri muri yo. Muri we hakuroranirwa, muri we kubera rumizigirwa, natwe turabizigirwa iyo turi muri yo. Iyo twayihaye neza, ni rya jambo rivuga ngo si jewe nkiriho, ni Kristo ari muri jewe. Muri bo babanje kwihereza Imana, babona ko intambuko ya mbere ariyo kwihereza Imana. Bamaze kwihereza Imana neza, bacavuga ko ati ko twamaze kwihereza Imana, ibyacu byose ni iby'Imana. Ngo baca batangura gufata umwanya mu bukene bwayo, mu burushwa bwayo, mu magorwa yabo, ngo bakora n'ibirengeye Pawulo ibyo yari kariyumvira. Hari n'ijambo wasigaje ngaho. Ariko babanje kwitanga biha umwami wacu, natwe nyene baratwiyaho tw'Imana yagombye. Babanje kwiha umwami wacu, natwe nyene baratwiha nk'uko Imana yagombye. Muyandi majambo, babanje kwiha. Abari hari inyuma mutunze icyubahiro cy'umwami Yesu, abariko muradukurikira, abari hari inyuma naho muratwumva. Inzira yo kuroranirwa ubanze wihereza iki? Ubanze wihereza iki? Imana. Uyihe, gumamo, yihereze n'ubuzima bwawe cyangwa neza muri Kristo Yesu. Ihereze mu Mana, hamwe n'uwo kwimotereza gutya asanga uhumura ubwiza bw'Imana. Weke kumoti gikakwe umuti Yesu. Umuti Kristo Yesu. Imana idushoboze guhumura kugira ngo ahumure ku mwami Yesu. Haleluya. Haleluya. Pawulo yari yihereje Imana, akuye gahuza kagaha umuntu ati kambare urwaye inyonzo yacikira, kubera yari yihereze Imana. Haleluya. Pawulo yari yihereje Imana, yavuga ngo fata agaswara mukazungagiza hejuru, agakozeko yagaha umuntu agomba gufata igenda ukamukozeko, uwo muntu akacashira kuko yarafatanije na Kristo. Haleluya. Pawulo yari yihereje Imana, ariko aragenda gutya. Iki gitutu gushika abagwaye babaye benshi, batunga igitutu cya Pawulo, ariko aragenda gutya. Abatoza haka umurongo nk'uko urabona igitutu nuko kitabona neza, aba bose bakaca babuguruka, aba bose igitutu tugomba twihereza igitutu kibaciye ko gusa. Haleluya.
umuntu akacakira. Kubera iki? Ubumana bwari muri Paulo bwaja no mu gitutu naco. Kuburyo igitutu gikukoze ko kikakutumira gutya, ubugwayi akacakira. Kandi birashoboka mu izina rya Yesu. Mubahejeje kwihereza Imana ngo bacabiha Paulo nawe barafasha Paulo, barashigikira Paulo mu bikorwa no mu majambo, baramushigikira. Ntushobora kururanirwa udashoboye gufasha gutahura, ngufashe n'umukozi w'Imana ngo wumvire n'ivyo avuga. Hari ingabire naho wose ngabo tutashobora kuronka, ariko kugira uzironke ubanza gutahura uw'Imana yasize imbere yawe. Ndabona umuntu umwe, reka turabakarurira kuri Eliya na Elisa. Bibiri ivuga ngo Elisa yakorera nde? Kubera ko batavuga ngo Elisa yakoreye Imana. Kubera ko batavuga ko yakoreye Imana. Bivuga ngo Eliya yagenda akorera Elisa. Omo Elisa yagenda akorera Eliya. Yagenda amukorera. Eliya yakorera Imana, Elisa nawe agakorera Eliya. Niko Bibiri ivuga. Niko Bibiri ivuga. Kubera iki Elisa atavuze ati Eliya kuri kurakorera Imana, nanjye ngomba korera Imana. Tuyikorere twese. Hari ahantu Imana igaca kugira ngo igushikeko icyakubura imbere yawe yatumye. Kandi Imana ifise urutonde n'iyica urutonde. Ntabwo yica urutonde Imana. Nico gituma abantu benshi bataroranirwa, urabigisha gusenga, bakamenya kuvuga ubutumwa, bakamenya gushinga intahe, bakacaka ngo natwe turashoboye. Biri ujya rero ntaca kibazo imbere yacu. Ubu natwe tuzoyirongerera turabizi uwo kubesha. Uzosaragara nta kintu kizogushikako. Imana ni twese ivuga ati hari inzira harategerezwa guca kugira ushikire. Hallelujah. Amen. Harategerezwa guca. Nico gituma bamwe bakunda kwiteza ikibazo ngo nanjye ubu ndashoboye kuvuga ubutumwa, reka ngire icyumba cy'amasengesho, nanjye narabonye ingene babigira. Mbere nanjye reka ntambuze ishengero, rimwe na rimwe uzoritambuza, ariko ikibazo ushobora kuritambuza utari kumwe n'Imana. Erega hariyo abantu batambuje amashengero ni benshi mugabo batari kumwe n'Imana, kubera ibigumbagumba, kubera kuruha, kubera ingingo bafashe, kubera ibihe babayemo, bacavuga ngo nanjye ndabikore ndabishoboye. Ushobora no kugira abantu byawe kugira Imana nakujyana ntuzubaha Imana. Ntuzobereke Imana. Kubera uzobereke iyo udafise. Utayifise woyibereka. Ubasha kuba ubwa mbere wowe wifise. Hari ibyemeza byinshi byerekana kuri kumwe n'Imana. Apana kumenya kuvuga ubutumwa. Natanga Yesu mu majambo sana Elisa ngo yagenda akorera Eliya. Yabona kugira ngo kinasize akaba yaje ati mico kinatogato. Yagishiranye akaba gisizemo. Yabona ufise Bibiri akaba yaje ati nta uwo muzingo. Nare yaba wewe agiriyerekwa. Yaba yamenye akavuga ati okay hageze iki. Akagiriyerekwa y'ibyo cyangomba kwica. Abantu hagata guteka cyamuzanira intebe. Akayimuteka. Na atagomba kwicara. Eric akaca yicara kubera ko iyo ntebe. Yigenda mukorera. Hano igihe Eliya agomba gutuka. Arazana message ati wabimenye ko agomba kugusiga agomba genda ati ibyo mu mato. Jewe hari cyo nirerekeye nanjye ndabaye. Eragaragiye atajahe. Reka ibyo kugenda nagende. Icyo nzi cyo ndakiza. Naramukoreye sinakoreye Imana, sinakoreye n'umugabo, sinakoreye n'umugore, sinakoreye n'umuntu n'umwe, nakoreye we. Ntari bumve ngaha ataki ntasigiye kandi naramukoreye. Hari bumve hano ataki ntakoreye. Eliya nawe arabimenya ko Elisa
Elisa yabimenye yuko agomba kugenda kugera hano mwari ati wowe uze kuba maso gusa niba hari ikintu ukeneye hagati yamusaba ati mpa ku migabane ibiri y'ingabire yawe ngasigarana namubwira ati ntayo naguha wowe uze kuba maso gusa ntayo naguha wowe uze kuba maso gusa ntukaze usaba ngo mbwirire iki cyangwa mbiki nsengera kuri iki cyangwa mfasha kuri iki cyangwa nkorera iki ahubwo wowe ukwiye kuba maso gusa ugakorera uri imbere yawe uri imbere yawe amina haleluya ko uri imbere yawe kuva kuri muto kugera kuri mukuru ntugasuzugure ugomba gukorera oya banza ukore uri imbere yawe imbere yawe azokugeza imbere w'imbere kugeza imbere w'imbere kugeza imbere w'imbere kugeza imbere kugera aho ugomba kugera ntushobora guhera hejuru ahubwo hera imbere yawe gusa uduga ingazi imwe uduga iya kabiri urindirira ngaho gusa nturabe kure hariya saha we nturahashika irahakugeza araba imbere yawe niwe ukorera uri imbere yawe anezerewe reka ndakubwira hari ikintu gituma umuntu akugezaho ngo ni ukunezereza uri imbere yawe arakomeza aragenda Elisa aracunga ibintu ariko biramukwega hari ibintu biza bigukwega ujya mu ntihari kamubwira aterega aragusize aragiye byari ibintu bigomba kumusamara avuga ati cyo nkura mu matwi cyo wico nzidaci ndacunga gusa ndacunga ntari muvana muri we yavuga ati je naramukoreye agurutse mfata umutamara agurutse nakora ikintu ndamwinginga ndamurambara imbere kuko arazi ko twagendanye no kuryama hasi ndaryama hasi zewana ruce bugufi kugera ku kintu icyo aricyo cyose nimba ugomba mpemu yera cyangwa nimba ugomba ko Imana igendana nawe Imana ntigera ifasha wawe navuga ngo jewe ndashoboye jewe ndaza Imana na Yesu yicishije bugufi kwicisha bugufi kwa Yesu kwamuhaye izina risumba ayandi mazina yose Bibiri ngo wicishe bugufi munsi y'umwami Imana narizogushira hejuru Eliya amaze kuraba ingene Elisa ivyo yakoze byose aravuga ngo uyu muntu sinogenda uko ntiwacyafata umutamana agiye kuguruka araguruka arashibuka mu kanya ko gukubita urugohe nimba yarawuke na Yesu yabivuze ngo ninagenda muzokora ibiruta cyane byo nakoze kubera iki Yesu yakoze ibintu bikomeye abikora umwanya muto imyaka 3 ariko twe turashobora gukora imyaka 15 20 30 naho bazo tutazokora ibiruta cyane byo Yesu yakoze none Yesu yakoze hano mu Burundi yarageze hano mu Burundi Jendi mu Burundi ndaje Kongo ndaje Tanzania nzoja ni Buraya isi yose n'ubu niko ndavuga ha mu mwanya ibi bizoba bigeze ku isi yose ababyizera barabohoka ku isi yose none umunota umwe bazoba ntakoze ibiruta ibyo Yesu yakoze kweli we kitu yavuze kujya biga yashatse kuvuga ko azokora umwanya muto ariko twebwe sukuvuga ko yavuga ko tuzogira ubushobozi gusumba Yesu oya kubera umwanya munini twe tuzokora tuzokiza abagwaye gusumba abo Yesu yakijije nimba Yesu yabakijije mu myaka 3 yoba yakijije ibihumbi bingahe ariko jewe ndazi n'uyu mwaka uheze hamwe n'uyu abantu bamaze gukirira hano arahahonye n'amasinzi bamaze gukirira hano n'abariko barakirira kure rero n'abagiye gukirira kure n'abandi yaba wavyumva batera haleluya kugira rero barangirwe ubanza ishambe principe yambe bikomeye cyane wizera Imana ukizera n'ihuma yayo niko turabyumva neza wizera Imana ukizera n'ihuma yayo nukuri kose ndakurahiye utizeye intumwa Imana yakoresheje utizeye umuntu Imana yasize imbere ngo akubwire ubutumwa bwiza utizeye akaba ari wewe wo kumurusha mukagenda na mugenzanya mukagenda n'utema ibyo akora n'uzo ukonye ntuzopfuroraniwe mu buzima ndakubwije ukuri Yesu adufashe cyane wizera intumwa aba
ingoma ya kabiri 20 sinahateba hari amajambo abiri gusa hama tubandane. turasoma mu izina rya Yesu. Umurongo wa mbere. Uhoraho aha Yehoshafati intsinzi kuba muteye. Hanyuma y'ivyo abanyamowabu n'abamoni hamwe n'abimayoni bamwe batera Yehoshafati bamugwanya. Ego. Maze haza imburi zibarira Yehoshafati zituratewe. Haje ingabo nyinshi zisinzi zivuye. Ware ku murongo wa 20. Wa mbere. Oya. 20 mbere hera ku murongo wa 18 ugeze kuri 20. Maze Yehoshafati yunamika amaso akubita inkoro hasi n'abayuda bose n'ababa Yerusalemu barunama bashika hasi imbere y'Uhoraho baramusenga. Maze Abalewi bo mu Bakohati n'abo mu Bakora bava hasi ngo batazi Uhoraho Imana y'Abisirayeli bavuga n'ijwi rirenga cyane 20. Bukeye bwaho barazinduka bafata inzira ngo baje mu bugaragwa bw'Itekowa. Bagitangura kugenda Yehoshafati ahagarara ngaho aravuga ati nimuntege amatwi. Yemwe Bayuda namwe aba Yerusalemu namwebwe mwese muba i Yerusalemu mwizere Uhoraho Imana yanyu. mwizere Uhoraho Imana ndiyo mubone gushikama maze n'abavugishwa nawe mubone kugirana gutsinda. dusomeraho ntabwo nafise Biblia ya Kiswahili jamani. Bukeye bwaho barazinduka bafata inzira ngo baje mu bugaragwa bw'Itekowa. Bagitangira kugenda Yehoshafati ahagarara ngaho aravuga ati nimuntege amatwi yemwe Bayuda namwe abi Yerusalemu. Mwebwe Bayuda namwe abi Yerusalemu mwese mwizere Uhoraho Imana yanyu. Nimuko novuga ngo muntege amatwi barepatase mwese na mwebwe bera muri hano. Mwizere Imana yanyu nanje munyizere. Mubone gushikama. Mwizere n'abavugishwa nawe. Mubone gutsinda. Wa pili sura ya 20 na mstari wa 20 panasema hivi: wakamka asubuhi na mapema wakaenda nje katika jangwa la Tekoa. Nao walipokuwa wakitoka, Yehoshafati akasimama akasema, nisikieni enyi Yuda nanyi wenyeji wa Yerusalemu. Mwamini Bwana Mungu wenu, ndivyo mtakavyodhibitika. Waamini manabii wake, ndivyo mtakavyofanikiwa. Amen. Karako kantu rero kinyuma niho muzogira gute? Zoranigwa. Muri Biblia y'ikirundi yavuze ngo niho muzotsinda, ariko mu y'Igiswahili bavuga ngo mwizere Imana yanyu n'abavugishwa nayo niho muzogira gute? Muzororanigwa. Amen. Biblia y'igiswahili yacu gisobanura neza. Biblia yavuze ikirundi ngo niho muzotsinda, ariko igiswahili kivuga ngo niho muzororanigwa. Hari abagomba kuroranigwa. Haleluya. Amen. Abagomba kuroranigwa mwizere Imana yanyu n'abavugishwa nayo niho muzororanigwa. Ugomba gushikanwa ryoshye. Ikintu cyambere mu buzima kizotuma uroranigwa uwizere Imana kwari yarakuremye, kwari ishoboye, kwari itabara, ariko hampande ya uvuge ngo Imana naho ndayizeye noshika ko gute? Hari aho nca kugira ndayishikira. Yashoboye mugabo twishikira. Umuhari umubahwa hari ashoboye kugira neza mugabo nako womushikira. Ariko hari ahantu woca naho utogenda. Uwo muntu wenyene hageze akamusigura akamusobanura ukazawumva ikete rukurungika hapo. Ariko ntaho byumva batene. Haleluya.
muragendaniye hafi yanyu. Haleluya. Amen, amen. Nini muruha murasi uko jewe n'igendo hajya irondera vugana nayo bajya abantu bakaye ngira gute bamererwa gute ariko wewe naho torinda kurondera iyo ba urayisenga gusata Imana mfasha uko ivyo udashoboye gukora ati ndaza aho nca kugira ngo abiho ucuza kwa Yosefu ariko naho vyuga batari yindi. Haleluya. Mwizera Imana kuko mugomba kuroranirwa. Icyambere no kwizera Imana, cyakabiri izere abo yatumye, izere abari imbere yawe, izere abari ijoro n'umurango ku bwawe, ubizere ubakunda ubemere yuko Imana yabahamagaye iri muri yo kandi baje kugira ngo utabagwe uharigwe ibyaha ubwirwa ukuri ukiri indwara. Bibiliya ni iki? Imana irakiza mugabo igumire muhira uzorabe kukira ariko ishibwira ngo abo bantu yatumye ngo bazorambika ibiganza ku babaye bagire gute umvise ari Imana se ije kukurambika ku biganza ntabwo ari Imana ije kukurambika irahari yibereye hari n'ikiraraba gusa ariko ngo abo yatumye bazorambika ibiganza ku bagwaye batabagwe ababashwe babohoke. Ariko ndagira ahantu haryoshye bazorambika ibiganza. Dusomere Mariko 2 ku murongo w'indwi. Apana Mariko, Maraki. Ugomba kuroranirwa namenye inzira kuroranirwa mu mwanya nipfuza ko abantu bose baza kwizera ivyo tubabwira bava ngaha baruraniwe. Maraki 2:7 kuko akanwa k'umuherezi gakwiye kuziga mu bwenge kandi mu kanwa kiwe niho bakwiye kubariza ivyagezwe. Niho bakwiye kugira kubariza ivyagezwe mu kanwa ka k'umuherezi, mu kanwa ka bakwiye kubariza iki ivyagezwe. Mwumvise ngo nakanwa k'Imana nakanwa k'umuherezi kavuga ivyagezwe kandi niho bibarizwa kuko ariwe ntumwa, kuko arinde ariwe ntumwa y'Uhoraho nyene ingabo. niwe igituma abaherezi dukwiye kwirinda no mu byo tuvuga. Mu kanwa kacu hariho ivyagezwe vy'Uhoraho ntidukwiye guhuruduka kuko icyo urudutse ntakuvuga ko ikintu pare ibintu bibiri ndakuvuga ko icyo mvuga cyose kirakubako kubera ndi intumwa. Ni uyu muntu yari intumwa y'Imana ya vrai itivanga igendana na se ikora ivy'Imana imubariye yuzuye mpemu yera yuzuye kwetwa no gutungana. Ico yatuye ari ciza kikubako ari kibi kukubako. Uze wirinde kumubabaza kuko ababaye si wababaye n'Imana ibibabaye. Kuni ntumwa nari umuntu atumwe hanyuma ukamubabaza wibaza ko acatanga raporo imeze gute yatumwe ubona umuntu apfuye ahantu araja kubwira ibintu ati ndatumu ahantu ukamubabaza iyumvire nawe raporo yacaja gutanga ku wamutumwe yibaza nikirungurira kabisa itamuhitanye sinzi ngane bigenda kuko atagenda uzi wa muntu wanumega nyakuru bate uzi bintu nyishuye wavuze 6 bibi avuga 12 bibi wewe wavuze 6 wowe nishavu nakana no gusuza turi ntumwa mu gishingo ca Kristo. Imana isa n'ibingingira muri twebwe cyane. Turabinginga mu gishingo ca Kristo mwuzura Imana. Subiramo neza gato inyuma gato. Nico gituma turi ntumwa. Twebwe turi ntumwa
mu gishingo cya mu gishingo cya Kristo. Imana isa n'ibingingira muri twe. Imana ibingingira muri twebwe ngo tubahuze n'Imana muzura Imana. Ariko abantu b'abapatase babaye gute? Haleluya! Twaje kubahuza n'Imana kugira ngo muzure Imana. Haleluya! Rero uyu munsi muzi gusenga twaje kubahuza nayo. Haleluya. Tubahuza n'Imana. Reka ndakubari imbere yo gufata ingingo iyo ari yo yose ukwiye gufata, uba ukwiye kugisha inama umukozi w'Imana yatumwe n'Imana mu bikorwa ugomba gukora byose, cyangwa naho wowe ugomba gufata ingingo ikintu icyo ari cyo cyose uba ukwiye kugisha inama umukozi w'Imana. Nagomba ndakubwira ikindi jambo rikomeye. Umukozi w'Imana avuze, umukozi w'Imana yubaha Imana avuze ni nk'Imana ivuze. Iri jambo ryo waryumvise neza. Joseph, iri jambo waryumvise? Umukozi w'Imana yuzuye mpemu yera. Umukozi w'Imana. Haleluya. Iyo avuze, Yewe inama kugereye, yewe ibyakubariye. Icyo avuze ni nk'Imana ivuze kuko ni intumwa yayo mu gishingo cy'Imana. nkunda kwiga kuri Mama Dusenge. Mama Dusenge hariho abagabo n'abagore babana, kandi iyo babana bakubahana mu bikorwa byabo, muvugana mwubaha kubera ari umugabo. Mama Dusenge aranyubaha kubera ari umugabo, ariko ntanyubaha kubera ari umugabo gusa, aranyubaha ko ndi n'umukozi w'Imana. Ikibigereka niki? Hari igihe bajyanye narushe nakubititse, akambwira ati numva barasinda byumve neza ni guvuniki, nkasanga nasinzire mugabo mumva yajyanye ukuboko yagukweze yagusize ahantu ababara. Mumva yafatiye ko nikoma kujya mumva yafatiye aha. Arazima kuko kuboko n'abana ari buvuge harimo ubushobozi bw'Imana. Ntabwo nari bwakubwire nari barakanyegetse. Udakubaha n'umugabo mukubahana n'umugore n'iki kubera atazi muko kuboko ko harimo ikindi kintu kirimo, ntabwo ari bukwegerwa gushyiraho hantu. Arakubaha, uramusumira, uramutegeka, murafashanya ibintu byose, ariko nta kuboko kwa bazokwega. Ariko hampande y'ukunyubaha nk'umugabo usanga hari Iyo bamuhira agenda akasengeye, hari igihe mba nuri imodoka nkazabona afari mu nkongo banza ubone ko kugenda uvuze. Sisoka ngo ngende, ariko rero akoko numva umenga biroroshye, ariko cyane cyane akantu kanyishe kaba kanyishe nakoma, nta n'ubwenge mfise, nta n'iki nasinziriye, mugabo ukuboko gusa numva yagutwaye agafatirako, kandi akacamara ngo nari ndembye ngo naciye ngira. None amagufa y'umukozi w'Imana yari yarapfuye yarasambutse. ntiyasuye umuntu bagiye guhabwa, yapfuye baramujyana mu bihe by'intambara, barajyana kumure bariko baragwana hirya no hino, bafata uwo muntu barimba, bahejeje kwimba baca bati hari igitero kibaye, baca bafata uwo muntu yapfuye. Umukozi w'Imana yarinde Elisa. Elisa nababwiye ngo yakoze ibisumbi bya Eliya. Elisa yakoze ari muzima, akora no gupfa yarapfuye, azura abantu yarapfuye, ikiziga ciwe kizuka
byose n'amagufa yiwe nayo abamo ubushobozi. Haleluya. Bamutererayo ntibafurira bariruka ati tugende ku rugamba hariya. Wa muntu w'Imana akuye ku igufa rya Elisa acaravyuka bariruka. Wa muntu nawe abaca inyuma arabirukako biruka barengarenguka bakebutse gutya babona uwari yapfuye ariko arabiruka ati umuzimu atekasi n'umuzimu nahuye n'umuntu w'Imana yitwa Elisa. Sini umuzimu ahubwo nahuye n'igufa ry'uwakoreye Imana, ry'uwakoreye umukozi w'Imana. Haleluya. hari ikintu nkundira Clementine, namwe bwe ndafise ibyo ndabakundira. Clementine ikintu ndamukundira hariho kimwe, mukana ngomba gukora kariko kose, koba kurima, koba akantu akariko kose, naho kabara akantu gato aramaze ndagakore ndakareke, akishina ndamubwira kora kandi yamaze kumenya neza icyo ndamubujije acareka, naho kiba ari cy'umugambo umeze gute ntashobora. Yamaze kwizera Imana ikoresha kuko yarayisuzumye. Ushaka kubibaza uzobaza uyu mukobwa uyu si uyu nani wewe ntavyo nzi agakira si ibyo gukira, umugabo wawe ndabizi nawe urabizi, yarakize n'ivyo yari yapfuye arakira. Sawa, ndi ku bintu byo guhanuza ku bikorwa. Ubu yagize umugambi agira urugendo rwo kuja hanze, arambwira ati rero jewe ndagiye hanze kandi mfise umuryango kandi urampamagaye kandi biruko kandi mfise umutanga kandi ngiye gucuruza kandi bizogenda uko nuko. Ndamuraba arensista aravuga arambwira impamvu, arambwira ibituma ko famiye zimuhamagaye kandi ko bimeze uko impamvu nyinshi n'igihumbi. Ndamuraba ndamubwira ati aho hantu wari ukwiye kuhareka. Ngoya agacabwira n'iyindi mpamvu ituma atahareka. Ngoreka siko ngo jewe singiye mu mpamvu ngiye kubira ibi n'ibi. Hari impamvu iyi n'iyi, famiye yanje n'iyiri, n'abana niyo bari, umugabo wanje ni hari, ibi byose niho biri, byose n'umugabo w'ibintu yarari. Ariko jewe nasenga nkabona zohura n'ingorane zikomeye. Nkamubwira ariko sha aho hantu wohareka. Basi ndamubwira ati basi reka ndakwereka aho uje basi. Siko nakubwira. Basi ndakwereka aho uje. Habiri utoremo hamwe. Mugabo wantu hareke. Arambwira impamvu nyabona mugabo kasaba. Ntabwo ndigenda. Kuko sinashobora. Naho jewe hano mugabo sifata ingingo yanyu ku buzima bw'umuntu. Acaragenda. Wovuga ibyo wahuye navyo. Bivuge. Vuga biki. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Reka manze ashimira Imana cyane kubona yarankuye hari hano. Narafashe urwo rugendo nahanuje umuvyeyi arambuza kugenda. Numva amajwi y'abantu ariko b'umuryango, ariko nahakumvira umukozi w'Imana arampanura kenshi, ariko nanje ndakomantaza umutima mbona yuko ibyo ngiye gukora hariya byose ari amahoro bizogenda neza. Ariko bene data ico nahuye naco iyo nagiye mu kugenda twahuye n'ingorane nyinshi, dufite amapasiporo amafaranga afise, ariko turabura inzira duca mu ishamba ryuzuyemo ibikoko, ishamba harimo abicanyi. Twashikiye mu kazu kakandi bita ngo Kanyabugoro, nibara Kanyabugoro k'ivyatsi, niko twaryamamo. Nukuri nkabona amafaranga afise, nkabona abana banje turi kumwe nkurikiye umushinga ntahiyo. Mwami Yesu, nukuri sinaronka ico mvuga, sinashobora no gutelefona, ariko Imana ishimwe umuvyeyi wanje yagumye ku mavi, yagumye asengera. Ahantu twaca tukagenda n'amamoto, dufise amafaranga atagira uko angana, turabuze miliyoni 50.
tukagenda n'amamoto tukagira amatsida tukagwa, abana baragwa mu mazi aho bariko baratujabutsa mw'ijoro mu bwato tugwa mu mazi. Lora nakorera Imana cyane kuko yarahatswe, nakorera Imana kuko yarahatswe. Yaguye mu ruzi mu minwi turi mu mazi tugenda, ntituzi ngo duhurirayo n'ingona, ntituzi ngo duhurirayo n'iki, ariko Imana iratuba hafi. Yesu ashimwe. Dushitse muri ico gihugu nukuri n'igihugu cuzuye mu busambanyi, nkaraba abana banje, nkaraba ivyo tugiye kubamwo, nukuri ndavuga atahazaha nje ndasubira inyuma. Umuryango ntiwanyumva, ni jewe ndatashe turagaruka tuje, noneho ivyo twabonye mu nzira nukuri twajya imyembe ikometse ku biti twishwe n'inzara. Ibyo byose nukuri ndabyibutse. Imana ihabwa icyubahiro. Ni benshi ntabigenda ndetse no mu muryango, hari abandi mu muryango banje bari ngaha nabyo nababwiye, ariko twarabuze ico turya, turanyoterwa, turaburira amazi tunywa ibiziba, amafaranga twari tuyafise ariko biranga. Ariko Imana, shimira Imana cyane, shimira n'Imana yampaye umuvyeyi yabaye ukuri zishobora kumupirima kuko namubonye mw'Imana. Nazungurutse mu mashengero menshi, ariko ngaha nukuri sinzohava ko nahabonye Imana nzima. Ni byinshi aho nciye ku mayange, ariko mumenye uyu mukozi w'Imana nakubuze ikintu, ndabishimitse nakubuze ikintu urumvira, kuko nutumvira uzokumvirayo kuko nanje natumviye. Yesu ashimwe. Barataye impunzu, barazitabara amasakoshi, ibintu barata barira amagara yabo gusa, barabiba bahura n'ingorane nyinshi kubera ingaruka yo kutumvira, ingaruka yo kutizera uw'Imana yasize imbere yawe, ingaruka yo kutamenya ingene Imana ikora n'ingene Imana ivuga, ingaruka yo kwiyizigira wewe, ingaruka yo kumva amatwi y'abantu gusumba kumva ijwi ry'Imana riciye mu mukozi w'Imana ari imbere yawe. Uwo ni umwe mvuze ingaruka. Soma Yesaya 44 umurongo waho wa 42. Abantu benshi barondera Imana ukutariko, abantu benshi barigwanira ngo Imana ndayizi nanjye ndazi gusenga, ariko hari inzira Imana yaciyemo kugira ngo ishikire. Nicyo gituma abantu benshi batabona, nicyo gituma abantu badashika kuri principe cyane, badashika ku ntumbero yabo, kubera banyuranye n'ubugombe bw'Imana bagaca hadashika, Imana ikabarekana ikiroherera. Dusome Yesaya 44:26. 44:26. Nkomeza ijambo ry'umusavyi wanje, ngashitsa inama z'intumwa zanje. Ego Mvuga ivya Yerusalemu. Nkomeza iki? Ijambo ry'umusavyi wanje. Nkomeza ijambo. Hari ibintu umukozi wayo akoreshwa n'Imana avuze, yo Imana niye pose icishigikira. Nkomeza umva igikorwa cyayo, igikorwa cy'Imana no kugirana gukomeza icyo umukozi wayo avuze, kubishigikira kubyapfira. Haleluya. Nkomeza. Hari abantu benshi maze kubona bamaze guhura n'ingorane kubera banyegeje ibyabo. Hariho n'abantu benshi bamaze kubura ababo kubera batabwiye imbere y'umukozi w'Imana ingorane, ingwara inki batazivuze. Hari abantu benshi uyu munsi bamaze gukira kubera bavuze ingwara zabo n'ibibazo bafise, bakaca batabagwa, ababo bakaba ari bazima kubera babivuze. Wewe ni warupfuye, ni wabora ikanyegetse, sinaje mu bitaro utakivuga.
ndakivuga saa sita joro barimbwiye inkuru yose uri mu bitaro ntarabimenya maze kubimenya utakivuga utakigiranye ubu ni waciye uba muzima ubu ni kuragenda genda abaganga abadokiteri biki byose bibyari byananiwe zamuvuga ukuri bwira abavyeyi mana yabahaye abavyeyi ubu abarundi bavuze ngo unyegeza iki ntiwarama banyegeje nyoko ugana mana yasizeho abakozi b'Imana kugira ngo mutabagwe wa musi utabagwa umugabo wawe yatamagara we n'abapfuye umunsi umpamagara uyu mpamagara umuntu wawe wa Tanzania nkaba yapfuye ntiyari yapfuye umukobwa wawe nkaba yapfuye hariho n'ibindi muri ibi yavuze ngo hari n'ibindi bituma nshima Imana umuntu yibutse icyo twavuganye nawe akabonamo inyishu nkeneye umuntu yibutse inama twamubwiriye cyangwa isengesho twasenze bikabyara ikintu nkeneye umuntu yibuka ibuka Imana yarasizeho inzira yo kubananirwa ibuka zawibuka notekere besike tutelele taimi tute reka kwigira najua reka kumva amajambo y'abariya n'abariya ahubwo ugice Imana ivuga kandi Imana ivuga iciye mu mukozi wayo hari abo yasizeho haleluya uri korane hari abo yasize imbere yawe bakurongora bumvire protokolo hari abo yasize imbere yawe ntabwo ari bo bahisize basizweho n'abakozi b'Imana kandi abo bakozi b'Imana babasizeho bari uri imbere yawe ari mu mavuta y'umwungere yagusize aho hantu ari mu mavuta y'umwungere yagusize aho hantu mwumvire umusenzi ariko arabona kurongora mwumvire mudiyakoni ari mu mavuta y'umwungere umuvugabutumwa ari mu mavuta y'umwungere pasiteri ari mu mavuta y'umwungere umvira mwarimu ari mu mavuta umvira uko mugenda mukurikirana umvira kandi nutumvira uko wowe muri korali uzoba ugarabisha Imana na Yosefu nutumvira mwarimu ari imbere yawe kuranga kubwira uzoba ugarabisha Imana na pasiteri haleluya niko bimeze inzira zo kubaranirwa inzira zo kuramba inzira zo gushika ku kintu icyo ari cyo cyose zirahari nkomeza inama z'umukozi wanjye nkashimangira inama haleluya nkomeza ijambo ry'umukozi wanjye nkashitsa n'inama ziwe inama kugira uhora haca zishitsa ego Olivier urazi ari Mozambique azadukana n'umukobwa ntazi azabwira ngo ngomba ngire mariage ngo uyu mukobwa ngo yonoyonoye nkaraba muri labo y'ijoro nkamubura nkaraba muri kamera y'ijoro nkamubura turafise nega natwe aho turahariye nkaraba muri ecography kamubura mugabo bakavuga ngo je nabonye wefeti ecography yawe iratandukanye n'iyiwanje nawe ni matere haleluya iratandukanye wewe mukazana wanjye uzorona wewe
foto nziza. Ubavuye muri ekografi ubona neza. Ariko ekografi y'uyu muhungu yarakira umupeti Joel yabona ari mu butariro. Ndabona ati ibyo bintu sivyo uwo muntu mureke ndabona we peti uze witonda nawe wenyine. Ayo ma ekografi yanyu muze muyitondera mumurika mugabo mugira ahantu muvuga ati turafise pere wacu mu buryo bw'ipemo. Hari ibyo twabonye bishobora kuba ari byo cyangwa atari byo, reka tuze kugira preve basi kwa papa wacu. Ariko hari umuntu atarumva. Cyane bazobatanda nanje nzora bahabiri Yozo kugira turaza aho sindimo ni wewe baga wigumye wifashe kandi byose nzobabuza gutwara abo bantu reka jewe mugabo kandi sinda namushimira ngo hari umuntu nabwira ngo twara naka natubwiye ngo twara naka icyo naco nzokora naho nzoza kumbaza ati none ujyana mutwari sinzokivuga iki kwa ariko umuntu aja muri pinamayi akaba ari igipima. Haleluya. Umuntu nabibonye ati sawa cyanda kupana telefone kuhereye uwo mwana sinasubiye no kumuhamagara no kumuvugisha agaciro ndamureka nze ndabe mpaka ndondeye iminsi nabacara kupana nimero nibaze yarayifuze nkombaza wewe kunazi igihe kingana ko tamvugisha kingana ngo amezi 3 atanyandikira atamvugisha nanje ndamureka amezi n'ukwandika tana message nanje ndamureka nibaganiza ibikoko nzera biyo bitotorurira reka ndabireke yigishiriza. Hallelujah. Inyuma yabo nawe yarabibonye iratinze arambwa ampamagara none ndabigenze gute ivyo jewe ivyo ntibirimo kuramo ivyo hagarika ivyo sindabibona ndabipima sindabibona ndasenga wapi nare zibitambona y'iryo sengesho rero sishobora kugendana n'ibintu ntabona. Iherezo Yesu yaramugiriye neza arumvira nico gituma ari kumwe n'umusheri mwiza ndibaza kabisa. Tudunze cyubahiro cy'Umwami Yesu. Turabona ingaruka nyinshi y'abantu batumvira. Hano hariho usomye hariya muri Yeremiya. Yeremiya igice cya kangahe? Cya 38. Soma ku 15 na 17 na 18. No, 38 nivyo. Yeremiya 38. Dusomere kenze avuye muri Kenya. Yorutse indege ndamusengera hari amajambo menshi natuye mugabo ni gukijambo rimwe natuye ndamubwira tubereye isaha uvuye mu cyo gihugu je n'indege ngomba ndakugabira indege uzokwama mu nda y'indege urabibuka uzama mu nda y'indege ndavuga tuhereza ntakamara iminsi ntakamara amezi ntakamara umwaka yambe mu ndege asubira mu kindi gihugu atembe isiyo byarabaye n'ibyabaye bitari bwo no mu gihe kigoye umugenda mu ndege ndavyibuka byari mu bihe bigoye kandi wabona umenga nta ndege zizoguruka uva mu yindi uja vyivugira rasi hariyo abantu batazima hariya bibaza ngo nivyo twapanze nawe Nizashimwa cyane Imana yashaka cyubahiro by'ukuri umukozi w'Imana akorana avugana n'Imana yeze nkamwera kuko cyari yarabimbwiye
bari mucisha mwijisha kandi cyane ngo byabashikire ndabyemera nuriya byaramubaye ko aramubwira nawe yako nabona ati uyu ni ujya turamagana nanjye yarabimbwiye ndabifatanya n'ibisago ati mugabo yo bari ibyipfuza amasantima ko kumunda baraka abimbwiye ati genda urondera amavarize menshi n'amakositimu menshi kuko ntushobora mu mwanya wo kuva hanze uri umwanya wo guhindura no kuza kumesuza ibyo ubane hanze tubigwize kugira ngo bizoze birakorohera uvuyeyo ucishe gutora ibindi tugenda haleluya icyo gihe ahari muri demire keze muri kamera demire keze zari bimeze ndibuka ko uwo mwaka nawugizemo imisozi zishika zitanu hariho n'iyindi yapfuye mugabo ubwanje nanjye narumva ubwoba hariho niyo nagize ndi mu Bugande ngiye kurira indege ngo ntahe baca barambwira ati nta ndege iri kuyagwa mu Burundi kuko amabombe y'amasasu tukurira nca naciye mpubuga cyangwa muri ambasade munze ndararayo kabiri gatatu mu Bujumbura habaye amahoro icyo gihe rero akenge karaje ndavuga nti kamwe umukozi w'Imana aravyerezwa si y'amasantima byo kuvuga ngo arankunda nyine namwe mwese arabakunda mugabo yari yerezwe yari yavugisha Imana yakishoboye kumva icyo gihe nta mezi agahera ahora agenda reka nakagenda babwira kandi karere igihe cyose aha ucunga idolari kuko idolari mbona pakre kuri ukamangalo na pakre kuri wakisi byoroshe uwera wa Isirayeli Imana y'amahoro icyo navuze nicyo wakoreye ko sinavuze icyo umbwiye ahubwo navuze icyo umutima numva kidudubiza ucura kikonfirima kandi ijambo ryawe rirambariye mwaka kanya nyene nariko nigisha numva ijambo rivuga ko ukomeza inama ugashigikira amajambo y'umukozi wawe watoranije kubw'iki gikorwa mwana akoze mwaka kanya hezagiye ibiganza byiwe reka ingendo zongereka reka amayero n'amadolari muronde ibi biganza byamwe konti dolari yamiri kwa amafaranga konti y'amadolari yamiri kwa amafaranga kandi ashakishwa arondewe ndamunyegeje nibyo muhiga ntibimubone ndamuvutse umwumvuri wawe ndamusize mu bwigobeko bw'isumba byose ndaremye ibikomeye ku buzima bwiwe ndasizeho igikundi amahanga muronde azoshobora ibyananiye abandi azokora ibyo abandi badashoboye ndamusabiye kubaranirwa mu biwe no mu gihugu no mu mahanga n'uguruja imiryango y'uburyo bwose ntazopfa asegerereje kandi ntazopfa akenyutse mu minsi yo kubaho kwiwe azeyamana ashimwe agukorera nk'uko ijambo ryawe yavuga ngo kuko wankunze nicyo gituma nzogukiza umutego w'umutezi nzoguhaza kuramba urakoze ndagushimiye mwana kugiye gukora kugiye kongereza ingendo kongereza fadele ndatuye kuranirwa ndatuye amakonte yiwe yose yamari kumugisha ndagushimiye kubw'imbabazi zawe mu izina rya Yesu haleluya yaciye ama idolari ntaragura icyo nagomba kuvuga aya imbere y'uko ndakivuga reka mbanze nsome ibyanditswe byera jewe hari ibintu tuvuga twebwe so gukunda amafaranga n'ibyanditswe byera reka tubanze dusome ibyanditswe byera tuvuga ngo byagabivuze kubera icyakoze soma Samweli wa mbere 9 ku murongo wa 6 Samweli wa mbere 9 turasoma mu izina rya Yesu Samweli wa mbere igice cy'icenda hera kuri 6 gushika ku 10 nawe aramwishura aterega muri iki gisagara hariho umuntu w'Imana kandi
kandi n'umunyacubahiro ibyo avuga byose bihora bishika. ibyo avuga byose muri iki gisagara hari umuntu wiki enda se tuje mwumvise ngo avuga iby'Imana imubari ibyo avuga kubura umuntu w'Imana gusa afitanye ubucuti n'Imana agendana n'Imana akora n'Imana ibyo avuga byose bihora bigira gute. uyu munsi ngomba hari abantu ngomba mvuge ko ibintu kandi bize ndagomba mvuge ibintu uyu munsi ndagomba mvuge uyu munsi ngomba kuvuga ibintu ndabivuga ndabireke ndavuga usomye ku icenda sawa icenda ibyo avuga byose hera ku ntumbero y'amajambo. Sawuli yaje kurondera indogoba za se za zimwe. ubu yari Sawuli soma rero kuri kangahe gatandatu nawe aramwishura aterega muri iki gisagara hari umuntu w'Imana kandi n'umunyacubahiro ibyo avuga byose bihora bishika. enda se tujeyo kumbure yo turangira inzira tujana. maze Sawuli abaza uwo muntu wiwe ati mbega none nitwashayo tumugemura iki? Sawuli abaza umuntu wiwe ariko umuntu aramubarira ati Sawuli ariko ati iki gisagara nta muntu w'Imana yohaba ngo atubwire inama atubwire ingene bigenda atubwire umva icyo kikwigeze Sawuli ntiyari bwamwami yagomba kuba umwami ariko ngo ni umwami biciye aramenya ngo ni umwami biciye ku muntu w'Imana. iri jambo ntiwanjye umvise rero haleluya. uyu muntu nomubona he w'umuntu w'Imana ko numva ngomba kuba umwami nobona umuntu w'Imana gute ngo anyature ku bwami anyature ko kuroranirwa anyature ko gutera imbere nobona umuntu w'Imana gute ngo ari kumwe n'umuntu rero baramubwira ngo reka hano hari umuntu w'Imana navyumvise kandi uwo muntu w'Imana ibyo avuga byose yarinde Samuel ibyo avuga byose bihora bigira gute ibyo avuga bihora bigira gute bihora bishika kandi uwo mutamba reka azarama amadolari maze kumubwira ibintu byinshi bigashika niyo misiyo nyene kugira yishemo nari nayimubariye agiye gukora ikibazo akoresheje ururimi azi Imana irambwira ati naho agiye gukora ujya nkagenda muri irya misi mpamagara madamu we ndamubwira ati reka ntahaja acara bigiye umutware we ntiyavyemera kwa kundi nyene ariko inyuma yuko ariko ndamubwira ati reka ndakubwira ntugabazwe n'uko iyo misiyo utayigiyemo ugiye kuja mu yindi kandi uzogenda ata kibazo ukoze. ikibazo kiramunanira aragiheba mugabo aca yurira mbega ata kibazo akoze kubera Imana. Haleluya. ndibutsa kandi uzurira indege ata kibazo ukoze siko byagenda kandi kuva ico gihe izogurira zose nta kibazo ukoze ukore nta kibazo wakoze. iryo jambo navuze nene yaciye ribandanya n'izindi wurira utakoze ibibazo abandi bakora ibibazo wurira ukome ariko Imana ariko nabyumva batere haleluya. maze Sawuli abaza uwo muntu wiwe ati mbega none nitwashayo tumugemura iki? tugenda gute kw'Imana yashize amasaho yacu tukaba tangiyemo tubwire dushika imbere y'umukozi w'Imana gute yo guha uwo muntu w'Imana. mbega hari icyo dufise? uwo muntu yishura Sawuli ati ndafise ikigira kane ca shekeli y'ifeza yagiha uwo muntu w'Imana kugira ngo aturangire inzira agire n'ijambo atwaturako. reka ndakubarire ugomba guprovoka umuntu apana na pastori uzokurikirana abantu bose cyane bakunda gusambana basambana ariko babaha ibyo barya n'ibyo banywa n'impuzu n'amavuta n'ibindi babajyana hariya bakabaha inkoko bakabaha ifanta bakabaha amaji
bagata umutwe bakabakora batategerezwa kubakora bakarembeka kubera ibyo banyoye n'ibyo bariye. Abadamu benshi mu gukora ibyaha bari no ku munsi kugira ngo babahe biriya babemerera ati nzogukora iki nzogufasha iki nzogukorera akabona umenga ni ibintu birengeye ibyo yari afise ngo ntakundi. Ndiko ndasoma muri Bibiliya hari umuntu w'Imana, umukozi w'Imana ninde izina ryiwe ko ndagiragiye Elisa. Araraho umukozi w'Imana yigende bukeye umudamu amenya agaciro k'umukozi w'Imana abwira umugabo ati muntu w'Imana mugabo wanjye twubake ahantu hejuru tuharinganize neza cyane wanjye ituze tuhane ko twamenye ko uyu mukozi w'Imana azoca aca ngaha agenda hari igihe cyose azoca iwacu tumujyamikire hariya hantu heza, tumujyamikire hariya hantu heza. Bariyima aho kuryama abo nyene barahubaka barahategura. Ikindi gihe Elisa ari mu rugendo baca bamushyira haha baramusasira baramugaburira baraheza bahejeje sinzi umukoresha cyane umusuku wiwe yitwa Gihazi aramubwira ati rega Elisa mukozi w'Imana nzima aba bantu urabona aho baturangije ati ndahabona mbega urabona agateka baduhaye ati baduhaye agateka nta k'Imana ateka Imana ikorera muri twebwe. Ariko ati none mbega wamenyeka databuja aba bantu nta kana bafise ereka nta kana bafise nta kana bafise ati bahamagare kubera baraye ahameze gute heza. Hari ibintu biprovoka umuntu akavuga n'ibyo atari kuvuga. Nababwira abagore muze bikazana amagara bikazana n'ibyagezwe by'umwami erega n'ibyagezwe by'umwami Imana. Haleluya. N'ibyagezwe by'umwami Imana. Abarongoye amakorali muze abarongoye amakorali shefo korali uzuhitagira korali yawe mu mavuta y'umwungere wahawe ukarongora iyo korali ibyo uzokwatura ku iyo korali bizoruko nyene erega n'ibyagezwe. Nari muri mbere y'ishengero uri mbere y'aburongoye uri mbere hezagira abo bantu erega n'ibyagezwe. Pasiteri urigire ubuntu bwo kuba imbere hezagira ibirenze uko rero hari ugucuncubura ku mwungere. Haleluya. Haleluya. Ariko navuze ngo ni inzira yo kugira gute yo guheza kigwa provoka ukwiye guprovoka apana. Jewe ndavyibuka mwishengero twakuriyemo bitandukanye mu mico uko narashobora kurara ubusa cyane abana n'umuryango bakarara bararira irengarenga cyane irara. Mugabo umukozi w'Imana menye ko agiye ku rusengero cyane ari hari mfise bitanu mfise bibiri namuronderera akaboga nkamuronderera amata icyari kirangi ibi byaryo byose narafukamanga kandi ndi umwarimu ndakora ibintu byose bibaho kandi bashaka wewe aho nakuriye nta nubwo yakwatura kw'amajambo bavuge ngo Imana iraguheza ngiki kandi ikintu na kimwe yavuga kavuga ariko naho atavuga ntacyo bitwaye. Imana iba yabonye ibyo wakoze iri nyuma y'ijambo y'ibyo wakoze. Haleluya. Haleluya. Yewe narizi ibyo ndiko ndakora bizongurikira kandi bizoguma bingurikira ndi muri iki gihugu ndi hanze y'igihugu ndi mu yandi kugeza ku munsi nzova hano nkataha kwa data kuko narabirondeye kandi n'ubu nguma ndabirondera. Rondera inzira guheza kigwa. Esawu reka twisengere. Esawu aravuga ngo noshikira umukozi w'Imana gute nta kintu njanye kugira ngo ndamuprovoke hanyuma agire icyo avuga ko yongere
reka kubw'ivyo reka ngende ujya gusa nyene yararondeye umukozi w'Imana amugezeko reka ndababwira ivyabaye ujya munsi nyene amugezeko atataravuga ahita amufukama imbere Sawuli atakora mu mufuko amuhereza ako gafetse uwo mwanya nyene umukozi w'Imana ati nariko ndakurondera mfise icupa nagomba kukurobanura umwana ahita yamusukako nibaze yakatangura gukora kujya kantu hari gihati yari kuvuga ati rero uri mu misi zoza ndabona urafise umuhamagaro kuzoba umwami ariko agikora mwako kanara kamu acafata rya cupa afata na rya ntuza ati kuko zivyo aca aracucubura uwo mwanya nyene aca mu mwami Yesu nashimwe inzira yo kururanirwa wizera Imana yo mwijuru wongera wizera intumwa yayo haleluya inzira yo gukwega umuhezagiro n'ingoga gira ico ukoze ku ntumwa yayo niba wabona umukozi w'Imana kugendeye mu rugo hari hantu nagenda jewe bakanyica nta n'amazi mfise nkagendera mu nyokuru nkabona nyene byagoranye nta kintu akaca abona ruguru yirubire bucya aravomye amazi akavuga ngo umukozi w'Imana ngo ntugende utapeza ngo sengera utututsi nkadusengera ngo dusome ko basigona gakeyi ngo tugende ayavomye hamwe arasengera ntayashaka kanwa ko dukereshe umva yabashaka iki yabashaka ibyo mvuga yari bari karaprovoka simve ngaho mve kugenda hagize ikintu nato erega hari isengesho usanga Mana yo mwijuru aba bantu rero ubazigamire mu buntu bwawe ubarindire mu buntu bwawe uzobahe kuzobana Imana ubakize izingwara hanyuma rero mwami ubabere inyishu hanyuma rero mwami ayo ni masengesho ariko hari ikindi kintu special tukwatura gitandukanye nk'iki oya ariko ati uko na atabeza ngiye ivyo Imana iragenda ikungana ikihorera mu bintu byose haleluya icatuwe n'umukozi w'Imana w'ukuri gitera kizoshika gitera kizogira gute gitera kizogira gute ibyo yakubari yari mu mavuta ibyo yakubari mu provotse hari n'ibintu ashobora kuvuga akabivuga cyane bashaka akabivuga umenga nta utamuprovoce arabivuga bizoza mugo bizoza byikwega ariko ari giharira mana tegerezwa kuba umuntu w'umumaro mu kintu cyari cyo cyose no muri leta bazokuduza bagukorera ibintu ari uko babonye icyo babamariye muri sosiyete utegerezwa kugira icyo umariye sosiyete umuryango utegerezwa kugira icyo umariye mwishengero utegerezwa kugira icyo umumariye igihe cyo kandi nta muntu wo kubura icyo amaze udafise amahera ufise ingufu udafise ingufu ufise amajambo yo gufasha abantu nta muntu abura ikintu akora mu nzu y'Imana nta kintu si ukuvuga ko tuba tuvuga amafaranga hari icyo umarira hari umuntu afise umumaro hano iyo agwaye hari umuntu agwara ari mu bitaro abantu bagasiduka ataba bararitse kubera icyo yakoze kubera umumaro n'ubundi umuntu agwara ukagira nta muntu n'umwe amuzi twari kugenda kagenda kubera iki yaraza akicara mu rusengero agashusha intebe akumviriza ibyo bavuga akitahira nta mumaro n'umwe n'Imana sinzi ko inamuzi yoba imuzi kuko ari umuntu wayo gusa ariko ntizi ko ari n'umwana wayo ariko umwana w'Imana afise umumaro muri korali afise umumaro mu ishengero naho abantu bokwirengagiza Imana ihagurutsa ibiti n'amabuye igahagurutsa n'abatakuzi igakoresha abakure cyane kubera iki waragize umumaro mu nzu yayo ariko ntabwo navuga ngo tere haleluya ntabwo dukora mu nzu y'Imana ngo ni pastor azongerako dukora mu nzu y'Imana kugira tugire umumaro imbere y'Imana mu bihe ibyo ari byo byose Imana narize yuko ibyo twakoze hanyuma idushikeko naho uva uri mu mahanga ya kure uzoburara cyangwa ngo wicwe n'inzara izohagurutsa izokoresha ibikona haleluya izokoresha ibikona uzogera mu mahanga ya kure uburi ubukunzi mugabo ibyo wakoze bizovuga ikoresha ibikona ubona abantu bakwiteho bakwitwararike cyangwa nibatitwa
ibyo wakoze. Haleluya. Amavuta y'ibikomo ukora azoshira hejuru abana bawe. Amavuta y'ibikomo ukora azoha ijambo abana bawe, ayafavera abana bawe. Haleluya. Icyo gituma bariya abantu b'i Korinto batanga ibyabo byose arabarushwa, bari bamenye ko umugisha uva mu gutanga no mu gukora. Haleluya. Reka dusenge. Urashobora guca bugufi ukibaza neza, mbega urumvira abakozi b'Imana? Mbega urabafashe? Urumvira inama zabo? Mbega hari ibyiza ubakorera kugira ngo baprovoke nk'uko Elisa yakorewe nawe agaprovoka? Mbega urakunda umukozi w'Imana kugira ngo nawe agukunda, gusengera ijoro n'umuranga kwiteho? Hariho gusengera muri rusange, hariho n'ukwatura izina ryawe bitewe n'ibyo nigera umuprovoka. Mbega iyo uhezagiwe, umukozi w'Imana aramenya ko wahezagiwe. Gushobora guhezagiwe ukabigira ibanga. Umukozi w'Imana ntamenye ko wahezagiwe ngo bikunde, ahubwo aproteje n'umugisha wawe kuko yatahuye ko wahezagiwe. Umukozi w'Imana n'umuntu aryoherwa cyane iyo abantu bariko barahezagiwe. Umuntu ninda nkabaha n'amafaranga kwe, habaho inoti ijana uzi ko ngoba kubaha ayandi. Kandi uce bugufi wibaze neza, mbega kunezerwa no guhabwa, kunezerwa no gusengerwa, kunezerwa no gufashwa. Mbega wowe iyo uhezagiwe uri mbere yawe aramenya ko wahezagiwe. Murikunde amenye ingana tuzi isengesho. Mbega iyo wahuye n'ingorane uri mbere yawe aramenya ingorane urimo kugira ngo amenye ingana hindura isengesho. Inzira yo guhezagirwa Imana yasizeho abakozi b'Imana. Abaririmbira ntibigere bashika ku ntumbero. Kubera iki? Umwanya wari wose barasaba, ariko bo ntacyo bakora ku bakozi b'Imana ngo baprovoke umugisha. Sanga urashobora kuririmba indirimbo nyinshi cyane ngo zigaherera. Kubera iki? Hari inzira utaramenya. Ubwo urondera gufashwa, ariko wari urondera ingene wofashwa biciye mu cyo ukoze. Nimba witahuye ushobora guhagarara ku maguru yawe ugasengerwa. Nimba witahuye w'ibyo bintu byose, umugisha wawe uri hehe? Umugisha wawe, inzira yawe iri hehe? Reka kwiyumya, reka kwigwanira. Hariya mu Bikorinto twasomye amajambo y'Imana ngo Pawulo ahanura abantu ngo bareke kwigwanira, ariko abereka ingene bagiwe bakwiye guca mu nzira yo kuroranirwa. Haleluya. Reka fata umwanya wo kubasengera. Tuzi ibiganza byawe. Umuvyeyi naho amabere yiwe yoba ariko ubiherehere n'amashira urayonka, kuko ni mama wawe. Uko yoba ari kose n'umuvyeyi wawe, no mu buryo bw'impemu n'umuvyeyi wawe. Haleluya. Sinzi kusavye udugije ibiganza uvuga ngo Mana mpezagira. Oya, si iryo sengesho tugomba, ahubwo wimenye inzira yo guhezagirwa. Wimenye ko hari ibyo utakoze kugira ngo uroranirwe. Inzira yo kuroranirwa, wabonye inzira yo kuroranirwa. Kumbure wamufise imitwaro myinshi, niyo ikuruhije, niyo ikubaraza, niyo ikunanije, ariko nturamenye ibanga riri mu mukozi w'Imana. Nturamenye icyo ukwiye gukora, nawe ngo arire, nawe ngo yinde
uwusizwe imbere yawe afise. turamenya ibanga riri muri pastori, ibanga riri muri mwarimu, ibanga riri muri diakoni, ibanga riri muri shefu wa korale yawe, shefu wa musenzi wawe. turamenya iryo banga kuko bose basizweho n'intumwa yatoranijwe bari mu mavuta. provoka wasamaye uyirwanira. Bana data wa twese uri mu ijuru, aba bantu hari inzira yo kuroranirwa yo gutahura. Ndabasengeye Mana, ndabasabiye imbabazi Mana, ndabasabiye ubufasha, reka bagirirwe neza nawe Mana. Baciye ahatariho, buririra ahatariho, ntibatahura ubugombe bwawe, ntibatahura inzira, ariko ndabasabiye ubufasha mu izina rya Yesu. Reka aba bantu bagirirwe neza nawe, reka aba bantu batabagwe Mana yo mu ijuru. Amaraso yawe abeze, imbabazi zawe zibane nabo, nyamura ku ngoma. Aba bantu kumbure ntibahaye agaciro inzira wasizeho yo kuroranirwa. Aba bantu kumbure babonye abahereza intumwa bari nk'abasanzwe, nicyo gituma bamwe baravuga ko ibyo bagomba, nicyo gituma bamwe babafata uko bagomba. Ariko watweretse inzira, watweretse yuko ari bo kanwa kawe, yuko ari bo batura ibyo batuye bikaba ari byiza cyangwa bibi, yuko ari bo basizeho intumwa zawe. Watweretse ko yuko ari bo bafise urufunguzo rw'ubuzima bwawe. Watweretse yuko ari bo bugara bakongera bakugurura. Watweretse Mana, watweretse. None rero Mwami, watweretse yuko bafise urufunguzo rwo mu buzima, mu bifatika n'ibidafatika. Nibo basizeho, nibo bacako, nibo batwara amaketi imbere yawe, nibo batwara imitwaro imbere yawe. Yakobo turabona dugana imitwaro imbere yawe, abamarayika bakaza bakayakira. Nibo wumviriza, nibo witaho, nibo ushitse inama zabo, nibo ukonfirima amajambo bavuze. Mana turabasengeye, aba bantu ntibitahuye, aba bantu ntibimenye. Reka mwamubeze, ubahe noneho gutahura icyo bokora. Ubahe kumenya ibibereye, kugira ngo bashike mu masezerano, kugira ngo bashike mu bugombe, kugira ngo inda zuguruke, kugira ngo ivyugaye vyuguruke, kugira ngo ivyari inyatsi, vyari amagongo, vyari umubabaro birangire. Mana ndasenga erishengero Mwami, waje kugereka inzira yaho ryogera ivyokoreka. Erishengero Mwami, waje kubereka inzira. Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, inzira ni wewe. Wavuze ngo mwizere Imana, mwizere n'abavugishwa, mwizere abo nasize imbere. Nyamuhora ku ngoma, urakoze Mana. Natwe nk'uko wadusizeho ukatubwira ko icyo tuzoboha kizobohwa, icyo tuzobohora kizobohora, icyo tuzohezagira kizohezagirwa. Abantu baharire, bagirire neza. Amaraso yawe abeze, ibya kera birengane. Baratuye n'akanwa kabo, baramenye ko bacumuye, baramenye ko bakoze ibitari byo, baramenye ko badeshe. Haleluya, baramenye ko nabo bari mu nzira, bugaye inzira. Haleluya, Mana bagire neza. Reka barobanirwe Mana, reka bagirwe neza Mwami, reka bashigikirwe Mwami. Mana amaraso yawe abeze, n'ibyo bagendeyemo, n'ibyo bahurudukiyemo, n'ibyo bacumuye byose, mwamubeze mu kuri. Amaraso yawe abeze Mana, urakoze nyaguhoraho. Imbabazi zawe n'ubuntu n'ukuri n'amahogisha bisubire kuboneka muri bo, mu izina rya Yesu. Asante. Ndabahezagire. Sawa. Reka ndabahezagire. Muri iyi minsi tugiye kubaha kakanisi. Nakuyeho kunanirwa mu izina rya Yesu. Nakuyeho gutsindwa mu izina rya Yesu. Nakuyeho kuruhira ubusa mu izina rya Yesu. Nakuyeho akarinda mu izina rya Yesu. Nakuyeho kuba inyuma. Wavuze ngo bazoba umutwe ntibazoba umurizo.
bibukwe n'abari kure, reka bibukwe n'abo kwibukwa, ndabatandukanya n'imizimu yo muri wabo, ndabatandukanya n'abarozi babarondera, ndabatandukanya n'ibibasubiza inyuma, ndabatandukanya n'amajwi mabi, ndabatandukanya n'isi na Satani, ndabafatanya n'Imana rurema, ndabafatanya na Mpemu Yera, ndabafatanya na Yesu umwami w'abami, ndabafatanya na Data se umwami w'abami, ndabatandukanya n'abantu b'imburamumaro, ndabatandukanya n'abantu b'imburamumaro, ndabatandukanya n'ababahiga n'ababagwanya, ndabatandukanya n'indwara, ndabatandukanya n'ibyiza, ndabatandukanya na Shetani, ndabatandukanya. Uhereye itariki ibisende ya kabiri yo guhezagirwa, uhereye umunsi ibisende ya kabiri yo gushika mu masezerano, imutumatera haleluya. Ibyo bari barafashe uhereye ku barozina n'imiryango na Shetani n'imizimu, ndabishikiye mu biganza by'abadayimoni w'izina, ndabishyize mu biganza byawe mu izina rya Yesu. Akira urugo rwawe wari waranyatwe mu izina rya Yesu, akira promosiyo yawe wari waratwawe mu izina rya Yesu, akira urudandazwa wari waratwawe mu izina rya Yesu, akira mariage wari waratwawe mu izina rya Yesu, akira viza yawe wari waratwawe mu izina rya Yesu, akira urubyaro wari waratwawe mu izina rya Yesu, akira amasezerano yayiratevye cyane, akira amasezerano yari kure yawe, ndamufatikanya n'umugabo wawe mu izina rya Yesu, ndamufatikanya n'abana bawe mu izina rya Yesu. Imbuto zo mu nda yanyu zitera imbere mu izina rya Yesu, imbuto zo mu nda yanyu ziroranirwe mu izina rya Yesu, imbuto zo mu nda yanyu ndazikingiye urupfu rw'impanuka, ndazikingiye ibyago n'ibyaha n'umubare. Reka igisagara cya Bujumbura kimenye ko muri abahezagiwe, reka igihugu cy'Uburundi kimenye ko muri abahezagiwe, reka amahanga n'amakungu amenye ko muri mu kimenyetso cy'amaraso, reka abarundi n'abakungu amenye yuko muri abana b'Imana. Uyu mwanya ibintu byose byari kure murabyakira mu izina rya Yesu. Ndabisize mu biganza byawe ntihagire uzobikwaka, ari uno munsi cyane cyakiri hirya yecu, ubuzima bwawe bwose bwabe buroranirwa. Ndavuze guhereye isaha ndakuyeho urupfu rwo gukenyuka mu izina rya Yesu. Impfu zagiturumbuka ndazihagarika mu izina rya Yesu. Umbaraza uyu mwaka ndungana impfu zagiturumbuka mu izina rya Yesu. Ndahagarikira imanzi batanga mu izina rya Yesu. Ndacanganisha abarozi imitwe, ndacanganisha abapfumu n'abakonikoni, ndacanganisha Satani kuzimu, n'abakozi b'iwe ndababurishamo, reka imitwe yabo icangane n'ibyabo byabo mu izina, mu izina, ibyabo bipfa mu izina, ibyabo zaba ziburizwamo mu izina, ibyabo bisambuke mu izina. Imigambi mibi ku gihugu cyacu ikorerwa mu kuzimu, ikorerwa hanze y'igihugu, ikorerwa mu kirere, yose ndayisambura mu
ashobora gukoma amashyi menshi. hari ikintu Imana ikoze n'ayo majambo, hari ikintu Imana ikoze n'ayo jambo. Takarabasike yote, numva ikirere cyugurutse, numva hari ubwiza bw'Imana. Abasike bote bene tuteke, hari ikintu Imana ikoze, hari ikintu Imana iremye. N'ayo majambo ndakwatuyeko, ubushobozi Imana yampaye, umuguti Imana yampaye. Reka Imana ibishigikire, reka Imana ibisohoze. Mwebwe muriko murabiba, Imana isohoze inama zanyu, inama isohoze imigambi yanyu. Imana yivanye mu byanyu, Imana irwana n'ibibagwanya, Imana ihingana n'ibibahinga, Imana ishinze aho zitari, Imana irema ibitariho. Ibyari bibahagurukiye Imana ibihagurukire. Marayika Mikayeli arahaguruke, arwana n'ibibagwanya, yivanga imbere yanyu. Marayika agendera imbere, uwundi agendera inyuma, uwundi agendera iburyo, uwundi agendera ibubafu. Abana banyu baroranirwe, ibikorwa mukora biroranirwe. Ndatura itangazo yuko utazopfukanyutse, ukuri kurakora. Imana ikora mu byawe, ukuri kuriyumvira. Imana yiyumvira ikwiyumvirira ibyiza. Uhereye iy'indwi wakire ibyo utari bwakire, uhereye ku kwezi wakire ibyo utari bwakire. Ndabona ingendo, ndabona ingendo, ndabona ingendo ku bantu abatahora bagenda batangure kugenda. Natura 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 intsinzi, natura intsinzi, natura kuroranirwa, natura umugisha, natura yewe 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 yewe. Rotekerebes, tutemene taimi tutekerobos, rotekemene tutekerobosike. Biyemeyemo nimwamenye ukuri, ukuri kuzobaha kwidegembya. Uhereye isaha Mana ndafukamye imbere y'ishengero ryawe. Aba bantu reka bahenzagirwe nawe, birungwe nawe. Uhereye isaha bibatangaze. Uyu ukwezi kw'icumi, ukwezi kwa cumi na rimwe, ukwezi kwa cumi na kabiri, uyu mwaka utarahera, baze babona ibitangaza bisumba ibitangaza byo mu mezi yose babayemo, byo mu myaka yose babayemo. Nimba nshizigiwe imbere yawe, nimba ucumva icyo mvuga, nimba ugikorera ku byo mvuga, ndatangaza kuroranirwa, ndatangaza kuroranirwa, ndatangaza kuroranirwa. Reka yari kisenyuke, reka yari kisenyuke, reka yari kisenyuke. Ndasenyura Yeriko yari imbere y'ubwoko bw'Imana. Ndahagarika, ndaca mu nzira. Uruzi rwa Yorodani rwari imbere yanyu, reka rucikemo kubiri mujabuke mu izina. Reka Yorodani yari imbere yawe, icikemo kubiri yandikwe ujabuke mu izina. Reka imitego bari baguteze ishibuke nawe urengane. Reka ibyobo bari bakwimbiye bifurigwe nawe urengane. Reka ibiraro bari baciye aka kanya bikoreke, haboneka ibiraro nawe uce kuri vurira urengane. Mu byiza yatera haleluya, mu byakiri yatera yindi haleluya. Mana Bibiliya irambwira mu Baheburayo, nk'uko wamyejo n'uyu munsi ni kuri, uko wahezagira n'uyu munsi ni kugehezagira, uko watabara ukoresheje intumwa n'ubu ni kugitabara. Ndemeza imbere yawe yuko n'umukozi wahamagaye mu gihe nk'iki, imigisha yo mu buryo bw'impemu, yo mu buryo bw'umubiri, y'amabara yose ibakurikira mu izina. Abona abyumva batere haleluya. Ariko haguruka ugatera
Mwicare. Yesu araryoshe bivugisha umunwa Yesu araryoshe kaneza oh Yesu aranagaza kandaramunda Hallelujah. Kandi aramukunda. Amen. Hari umuntu yumva ko Yesu amukunda. Cyane. Hallelujah. Amen. Kwa gukunda ntacyo bitwaye abandi bashake bakwange kandi ba Yesu amukunda. Iri jambo ntiwaryumvise neza. Ufise ingorane ko bakwange nibakwange bakwange bakwange hanyuma Yesu amukunda gukunda. Yesu araryoshe bihenze kuko base ikitangika ariko umuntu akwanze Yesu amukunda bitwaye ntacyo bitwaye. Haleluya. Ntacyo bitwaye nibakomaze bange basubire ukwango bakwanga nibwo rutuma Yesu amukunda kuko Yesu araraba agasanga ati baramaze bazi icyo nakunda bazi icyo napfiri bazi ikivugira reka nanjye ndamukunde bamarana. Nicyo gituma baroga ntiturogeke. Amen. Nicyo gituma bica bafata bagafata ibidafatika. Turi umuyaga. Haleluya. Wafashijwe ntiwafashijwe. Wamenye inzira yo guheza ngewe. Wamenye ingene uprovoka Imana. Wamenye ingene uprovoka abakozi b'Imana. Turuzi icyubahiro cy'Umwami Yesu. Amatangazo irya mbere Yesu ni umwami. Kandi aramukunda. Kandi akumereye neza. Haleluya. Asante. Amasengesho yahora aba ku wa gatanu mwarabyumvise ari ku munsi wa gatandatu niho twayasize. Dufise iminsi ibiri uwa Mungu no kuwa gatandatu none hamwe yo kukarago twahora duhera saa 3 gushika saa 9 tuzoyatangura kuwa gatandatu isaha 2 tuyageze isaha 8 abantu bace bagenda mu manza. Cyane gitahurize. Noneho hariho n'abahora bataza mu masengesho ngo bari kuzi. Ariko ubu noneho Imana iranakubaye umwanya mwiza wo gusenga. Winanati ndabizi ko ari umunsi wo kumesa ari umunsi wo kuramukanya ariko bwa mbere na mbere ubanza ugomba kororanirwa ushira na Yesu imbere. Utumuza saa 2 usenge basi nihagera saa 7 basi ucugenda basi imisi imwe tuzoza duhagarika saa 7 kubera amamariyaje cyangwa n'ibindi cyangwa dutevye twahezagiwe saa 8
amakorale kumbure nayo azoce ategura inyuma y'ayo masaha. Nukuvuga amakorale yose yahora ategura hagati mu ndwi, mwese ubu ni kuwa gatandatu saa 8 niko bitegerezwa kumera. No mu gatondo nta gutegura, nta vyuma, nta kuririmba. Mahuramuza saa 8 kuwa gatatu, kuwa kane, oya. Kuko no kuririmba nako no gusenga kugira kabiri. Ivyuma kuririmba uko bibiki bizoza biba kuwa gatandatu no kuwa Mungu. Kuko ayandi masaha mubikorako na masaha y'inyuma yo kumugoroba. Akarorero mwotangura saa 10 mukaheza ryari, amasaha yo babajanye. Kuko kuwa gatatu tuzobandana gusenga ya masaha ya premidi y'akazi. Ya masaha kuwa gatatu twahora dusenga inyuma y'akazi saa 10 saa 10 tuzobandanya nkuko bimeze kuwa gatatu. Duce dusubira kuwa gatandatu mu gatondo isaha 2. Mwavyumvise gashengero? Nukuvuga rero uwa gatandatu nyano kurikira wiyo ndwi tuzotangura amasengesho. Hanyuma ikindi ni komite igize urubanza rwa Dudu Dusenge hamwe na se wiwe Joseph. Ruzoba iyo komite izoba ku munsi wa kangahe? Wa kabiri isaha 10